Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, nimuhorane n'umukama. Mwiriwe neza mwese. Mwiriwe neza na mwebwe mwese, tugire dusangire iki gisabisho. Mwiriwe na cane cane mwebwe muriko murakurikira insamirizi kugira ngo musangire natwe uyu mwanya mwiza. Umukama dutumiye ku meza yiwe mugwaye, kumbure muremerewe n'imyaka mutaronka ingene mushika mu ngoro y'Imana. Turahaye mwiriwe abo bose bagwaye iki kiza ca corona kikababuza kwegera aho abandi bari, ariko umukama we nta kimuzibira, aratwegera. Nta gishobora kumubuza kubashikirana mwebwe, mbere no mw'ikomuniyo y'inkumbu akabihereza nk'uko aza kutwihereza natwe hano ku meza yiwe meranda. Twitegurire rero twese hamwe kwakira inzimano yiwe mu mutima usukuye. Ndirega ku Mana rugira vyose, kuko nacumuye cane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kuyobagiza ivyo ntegerezwa. Niko naracumuye, cumura mbizi, cumura n'ibigirankana. Nico gituma ntabaje Mariya muhimbazwa, yamye ari umubikira, abamarayika n'aberanda bose, na mwebwe bene wacu munsabire ku mukama Imana yacu. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amaho. Mukama tugirira ikigongwe. Kristo tugirira ikigongwe. Mukama tugirira ikigongwe. Dusabe. Mana mushobora vyose kandi wamaho, we twubahuka kwita dawe, komeza mu mishaha yacu umutima w'abana, kugira ngo dushobore kwinjira muri ya ntoranwa watwemereye. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wakaba n'umukama wacu. Mana musange ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Petero na Yohani bamaze kurekurwa, barashika iwabo biganira biwabo ivyo bakuru b'abasaseredoti n'abashingantahe bari bababwiye ngo bavyumve. Baca bashirira ijwi hejuru babwira Imana bati, Mukama, ni wewe waremye ijuru n'isi, ibiyaga n'ibirimwo vyose. Ni wewe wakoresheje Mutima Mutagatifu n'ururimi rwa data wacu Dawudi umusavyi wawe, uraheza uvuga uti, ni kuki ibihugu vyihaye akamo, abantu nabo bakanama ibitaja ntibize. Abami b'isi baragararije, bene intara barakoranye ngo bagwanye umukama n'uwo yimitse. Nukuri muri iki gisagara, Herodi na Ponsiyo Pilato hamwe n'intara z'abanyamahanga n'imiryango y'Isirayeli bakoraniye kurwanya umusavyi umwe mweranda, Yezu wari wimitse, kugira ngo barangure ivyo wari washatse ku bubasha no ku bumenyi bwawe. None rero Mukama, itegereze ingene baduhigira, maze abawe bashobore kuvuga ijambo ryawe batagira amakenga n'intete. Kuko nyene wama ugaranzura ukuboko, ukaba uhanuye, kandi izina rya Yezu rikaboneraho gukora ibitangaro. Bugingo bariko barasaba, bumva aho bari bakoraniye hariko haragigimba, maze bose buzura Mutima Mutagatifu, bakaza baravugira hose Imana atamakenga.
Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahiriwe uwegukiye Imana, hahiriwe uwegukiye Imana. Igituma ibihugu biri mu mudugararo, iyo nduru itagira mvura ni yiki? Abami b'isi baragararije, bene intara bariko barahigira umukama n'uwo yimitse bati: ingo ducagagure imigozi batubohesheje, dushiburire kure umuzigo baturemetse. Hahiriwe uwegukiye Imana. Umwe avyagiye mu ijuru biramutwenza, umukama abatwengera mu ijigo. Hanyuma n'ishavu n'akantu ababwira ijambo ribahundagaza ati: jewe niyimikiye umwami wanje kuri Siyoni umurwa wanje mweranda. Hahiriwe uwegukiye Imana. Nzoyaga ingingo yashinzwe n'umukama, yambwiye ati: uri umwananje, ni jewe nakwivyariye uyu munsi. Nsaba nzoca nguha ibihugu byose bikubera iragi, isi yose iyiva ikagera izoca icika gwawe. Uzobimenaguza intahe y'icuma, maze ubijanjagure nk'ujanjagura imibehe y'umubumvyi. Hahiriwe uwegukiye Imana. Haleluya. Kristo yarazutse, umuco wiwe waratuboneshereje, twebwe yacunguje amaraso yiwe. Haleluya. Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani mweranda. Nahazwa mukama. Mu Bafarisayo hari umuntu yitwa Nikodemu, umushingantahe mu bakuru b'Abayahudi. Agendera Yezu mw'ijoro, araheza amubwira ati: Rabi, turazi yuko wewe uri umwigisha yatumwe n'Imana, kuko nanone atawushobora kugira ibimenyetso ukora atari kumwe n'Imana. Yezu aramwishura ati: nukuri ndabikubwiye, udasubiriye kuvuka ntiyoshobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramusubiza ati: umuntu yoshobora ate kuvuka kandi ashaje? None arasubira mu nda ya nyina ngo yongere kuvuka? Yezu aramwishura ati: nukuri ndabikubwiye, udasubiye kuvuka ku bw'amazi na mutima ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri n'umubiri, naco ikivyawe na mutima n'umutima. Ntutangazwe nuko ndakubwiye nti mubwirizwa gusubira kuvuka.
umuyaga urahuhetera aho ushaka kandi ukumva ijwi ryawo, ariko ntumenye iyo uturutse n'iyo urora. N'uvyawe wese na mutima nuko ameze. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa vya mbere turabandanya tuzirikana igikorwa cy'ububasha bwa Yezu Kristo yazutse mu bapfuye, kigaragarira mu gikorwa mutima mweranda twumva ariko arakora aha ni mu ntango z'Ekleziya muri aba batumwa. Uyu munsi turumvise ikintu gikomeye cyane twigishwa rwose n'aba bakurambere bacu mu kwemera, aba badutanze kwakira ubwa mbere inkuru nziza ya Yezu Kristo yapfuye akazuka, ikabahindura ikabagira abashasha. Ngaba rero abavutse mu bwami bw'Imana. Twumvise Yezu ariko arabwira Nikodemu ingene babaye abantu bashasha. Ntibarinze gusubira mu nda ya mama wabo, y'abamama wabo, oya, bagiye nogira ntibibarutswe mu mbanyi y'urupfu n'izuka bya Yezu Kristo, bakaba bashasha. Murumva yuko ubu n'ingene bakira ibibashikira n'ibintu bitangaje. Murazi mw'ijoro ryo kuwa kane mweranda Yezu afatwa, ibintu bigatangura kumukomerana, bakaza bakamufata, ingene babimutanye bakiruka bagahunga. Cari igihe kigoye kuri bo no kuri Yezu, ariko ubu turumva ko mu guca mu bihe bigoye umwe wese ntaca afata inzira yiwe ngo yiruka ahunge, ahubwo baja hamwe, bakaja hamwe n'umukama, bagasengera hamwe. Ngico rero ico arico umuryango w'abemera. Tugire Kristo. Murambona bikambabaza no ngaha kw'iradio manda ibona rimwe rimwe kabona haje ikintu kigoye, bamwe bikebereza mu tugwi bakavugana utwabo, cyangwa ukabona umwe wese agenda ukwiwe, hari abaheba mu misho bakagenda, ukabona bariko baragenda, ntibarumva neza ko hariho umuntu ari hagati yabo. Iyo ni imyanya aheza akatwegeranya, tukicara hamwe tugasenga, tukavugana mu kuri, tukarondera inzira mutima ashaka kuduha, tukarondera gutahura icyo Imana ishaka kutubwira. Tuze twumvirize cyane aya majambo y'Imana muri ibi bihe, ingene umuryango wa mbere w'abakristu utwigisha uko dutraversa, uko duca mu bihe by'amakrize, aca mu migwi, mu mihari y'ubutumwa, muri Ekleziya, mu migwi myinshi yose yegeranya abana b'Imana. Abenshi biradukanga, canke tukiruka mu yandi madini, canke tugata tukaja mu bindi, kuko abantu turafise akantu ko kuba babakundukize. Dukunda ikintu gifise statut, kiri agréable, gikozwe kiraho, kuko urukundo rwacu wamusanga umenga ruri paresseux, urafise ubunebwe, rushaka kwirambiriza mu bimeze neza, ntirushaka ko umukama rukoresha ngo ibintu bimere neza. Harahigwa hakanezerwa umuntu abonye ibintu byashikiriye igihagararo ciza, kuko yabigizemo uruhara, kuko yabaye umupartenaire wabyo, atabaye gusa umukonsomateur. Niyo mpamvu ntwenga abantu bakunda kumviriza iradiyo ikabaryohera, ugasangana na kimwe bayiterera, nta n'igisabisho, ntasokoroka ngo agire icyo atanze, ikamufashiriza abantu b'iwabo, ariko ntiyigera asokoroka. Aracafise urukundo rw'umwana yonka gusa, ntaragira urukundo rw'umwizigigwa, rw'uwicaritswe iruhande y'umukama, akagiga umwizigigwa, agasangira na Yezu igikorwa cyo kugira neza byose, cyo kubiha igihagararo. Abantu bamusanga umenga dufise urukundo bene ugu.
patiri ndamukunda kuko ambwira amajambo meza, mugabo hageze kumufasha ubutumwa mfise ibindi by'iwanje ndiko ndirukamo. Pati ndagukeneye uzu duhezagire mariage, arawomezagira, mugabo nta numwe agaruka agira ati ubu nanje ndashaka kugufasha ubutumwa. Ni bake. Yezu akatwereka, umuryango wa mbere wa Kristo akatwereka ingene Imana no mu byo ducamwo bigoye. Aba batumwa ntibari bazi yuko mu gukurikira Yezu yabagize abizigirwa biwe, ku buryo bw'uko ubona yuko n'ibyo bariko baracamwo byigana nka bimwe nyene bya Yezu Kristo. Barahamwa bahogwa ijambo ryiwe, ariko baramaze gutahuzwa na mutima mweranda yuko bitegerezwa gucaho. Tugire Kristo. Nimuze mwitege yuko hari ikintu muzobona gihagaze gikomeye c'Imana mudaciye mwe rimwe benaho. Kuko kubera iki bigenda gutyo? Atari ukumenga Imana irashima yuko tubabara ihibambewe, ariko Imana yaraduhagurukije mu butumwa bukomeye bwo gusanzaza no gusenyura ibintu by'ububasha bubi byubatswe na Sekibi. Mbere ugasanga birimwo imigwi y'abantu bakomeye mu ntwaro, mu biki no mu by'Imana. Mbere ugasanga ari abantu hari ibyo twita les structures de péché. Papa Yohani Paul akayira twigishije ko gose usanga bizitanye bigumaraye ku buryo bikoze ko usanga uri kurakora ku nyungu z'abantu. Hari abantu babidandarizamwo bakabironka nk'ibifaranga, hari abantu babikuramwo ibintu by'ubukuru bya influence. Ukoze kugasanga ukoze ahantu umuntu gira ati vuga ibigira ibyo ushaka byose ahantu ukoreko. Uyo rero iyo ukoze ngaho bishobora kuba ari inyungu zo mu bintu byinshi, acahaguruka akakugwanya. Kandi afise ubukuru hari igihe agucisha aho Yezu yagucishije mbere no kugenda ukagenda. Tugire Kristo. Kwemera gukurikira Yezu Kristo no kumwemera gushika no ngaho. Kenshi aho turahatinya, iyo hageze tuca dusogeza inyuma. Mugabo no kwemera yuko igihe Yezu yo gusaba ati ndakeneye intahe yawe ikomeye, ndakeneye na signature y'amaraso yawe, ukumva ko naho uwo mwanya kumbure bigoye kwemeza yuko bishikako, ukamugira uti ukabona bikenewe, ni uzohanshikana, ni uzomfata ukuboko, kuko ubwanje sinzi ko nobishikako. Ariko umuntu akugurura umutima akumva yuko Yezu arashobora kugutwara gushika ngaho. Aba rero nagomba dutangarire uko kuntu igihe bariko baraca mu bihe bigoye, reflexe yabo no kwegerana. Twebwe reflexe yacu no gusanzana, kuko mutima umenga ntiturumva ko ari kumwe natwe. Iyo hagize ikigora, crise, abantu ntibumvikanye, umwe wese ukabona ikeberezi we undi keberezi wundi akabifata ukwiwe. Oya, hari ikintu twama dusabira iminsi yose mu nkuka y'imisa. Hajyo mwumva dusabira ubumwe bw'Eklezia, dusabira Papa, tugasabira umwepiskopi. Sukumenga ni Imana yabapendereye. Oya, nibimenyamenya by'ubumwe bw'Eklezia budahagaze ubwa mbere ku muntu, budahagaze ubwa mbere kuko ivyumviro bihuye. Oya, buhagaze ubwa mbere yuko bamaze kubura ko ari abana b'umuvyeyi umwe, ko icyumviro badahuriye ko muri uyo mwanya kitaca kibasanzaza, canke kiriko kirabahungabanya uyo mwanya kitaca kibasanzaza. Kuba bakoranira hafi y'umuvyeyi, ko bakoranira kuri Eucharistia, kuri Yezu yapfuye akazuka, ibyo birarengeye ibindi byose by'ubuzima bwabo. Bajya rero Papa canke abepiskopi dusabira, niyo ngabirano tubasabira kugira ngo bahagarare. Niba bagihagarara, Papa ari mwene sinzi Bergoglio hariya muri Argentine, canke sinzi mbenga afise amamuko yo mbere mu Butaliyano, sinzi canke Musenyeri Gervasi ntabagihagarara gusa muri kakabira ko kabanshimiye ubusa, sinzi ko ari we mutama wiwe yegumenga niwe. Patiri ntabagihagarara gusa muri bimwe by'akajyango ko hariya kwijabe kwa Harushimana Fulgence, mugaba kumva ati hejuru yaho hari ikintu gikomeye Imana yubatse yanshizemwo.
nta no gusubira inyuma. Kumva yuko igikorwa c'Imana co kuvuka muri mutima caduhaye irindi junja n'igihagararo birengeye ico twahawe mu kuvyagwa gusa nk'umuntu n'abavyeyi bawe. Nibi rero Yezu ariko arabwira uyu mutama Nikodemu ntabitahure. Nikodemu akibaza ati none jewe ndumutama ngana gutya, ari naho na nyina we yapfuye, mama zobanza azuke subire kubika ibaju, subire mu nda ya mama anyibungenge, ntatahura. Yezu akamubwira ati suko n'ibikorwa vya mutima. Mutima atanga umwidegemvyo uryoshe udutuma twumva ko twahawe akandi kabira gashasha k'abana b'Imana katwuzuza umwidegemvyo ata kintu na kimwe gishobora kuwuzibira ngo kiwuhagarike. Naha Yezu yagize ati ngo mutima ameze nk'imwemuzi nk'umuyaga uhetera aho ushaka, urawumva mugabo ntubone iyo uturutse n'iyo uje, akagushiramwo ibintu kumbure n'abandi badatahura. Mutima akagukoresha ibyiza byinshi abantu badatahura. Ndibuka ndamwumva ariko arampamagara ngo mbe patiri ndi umujene ahageze bamahe na faculté nziza ya médecine, nkumva ko nshaka guha ubuzima bwanje Imana. Abandi bajene bakandaba bakavuga ati mukomeye wewe namwe ntimukomeye, ntimwumva ivyo ndimwo. Hariho mutima wuhetera hashaka, ntimushobora kuvyumva ubu. Mugabo batanguye kuza baraza ngo ndabahezagire, narabwiye ntubu muratahura. Ngo ndabahezagira ama mariage, ndababatiriza abana. Voilà. Mwarabona biwita mugani mwari muzi iyo bijana. Mutima nuko ameze. Ntagira n'ibintu abakoresha rimwe usanga umenga abandi ntibabatahura, mugabo ni no kubw'ineza na yabo nabo nyene batabitahura. Nagomba kandi mu gusozera tuzirikane mugabo ingene kugira ngo wakire Yezu na mutima wiwe bidusaba uwo mutima adusaba kurengera ibintu. Murabona Nikodemu n'umufarizayo, Yohani kuvyandika abisigura neza akavuga ati yari umukuru mu bafarizayo. Twaramwumvise mu misi heze agerageza no kuvugira Yezu bariko baramucira ubwo kumwica, kagira ati no, tini itegeko ryacu ntiryemera yuko umuntu tumucira urubanza tutabanje kumwumviriza ngo yisigure. Agomba kubugura gatonya ati umviriza, banza mumwumvirize murabe ibyo akora, reka kwiyugarana mu kigwi cyanyu. Kugomba kudefanda les raisons z'ikigwi contre la vérité. Uguruka. Hari igihe dukorokera mu migwi yacu, mu migwi y'abantu bacu, tukabona neza ko bari mu mwijima, mugabo kagira uti umugwi nta kundi ntegerezwa kuwudefanda vyanse vyanka vyakunda. Oya, ahubwo uri kurawuniga nawe nyene, nturi kurawuha umuco w'ukuri uwubaka uwukomeza. Ya migwi y'ubwoko, ya migwi y'abo tunywana, abo duteramana mu masaro, abo mu ntara, abo mw'idini, abana bariya. Ariko Nikodemu akatwereka ati gushobora guhura na Yezu hari igihe bidusaba kurengera iyo migwi yacu. Atari uko tuyanse, atari uko tuyinenya, atari uko tuyigaye, ariko kuko tugira tuti hari ikintu umutima ariko araduhamagaramo kandi gihindukira kikagirira neza n'abandi. Niyihe migwi usanga tubamwo, niyahe marorasyo usanga tubamwo atubuza kumva neza Yezu wariwe, kumva mutima icyo ashaka kudukoresha. Rimwe bikagusaba kuyarengera kugira ngo uhure na Yezu. Murumvise yuko Nikodemu agize démarche personnelle. Hari hano kumenya Yezu wewe udahagurutse ngo ujane ubwawe na Yezu murondere. Zoguma gusa uri muri bimwe vya rwinshi byo mu ma evangelisation mu misa, ariko udashobora kuronka akaryo ko kwicarana nawe ngo agire icaguhishutse. Kumbure ku buzima bwawe ikigwi kindi kitigera kimenya
n'inyigisho za patiri z'abaevangelizateur bakomeye zidashobora guca zifatanya neza n'ukungena ubuzima bwawe bwisa na particularité y'ubuzima bwawe. Mbere zijya tuba twumvirije bikadusaba yuko tugaruka. Nikodemo yarumviriza Yezu ariko arigisha ikigwi c'abantu, mugabo yagize démarche personnelle, araza kwicarana na Yezu kugira ngo amwiyumviririze ukwiwe. Aha nankeka yaramwarijemo n'utubazo tw'ubuzima bwiwe bundi adashobora kubariza mu kigwi. Twame twibuka yuko rero dukenera kurengera twatugwi tukaza kwikebukanira na Yezu kugira ngo aduhishuke ijambo rindi ridufasha kumva mutima ingene ahuhetera mu buzima bwacu n'ingene twamukurikira. Dusabe Yezu atuvyaremwo ako kayabagu ko gukunda kumuha umwanya wanje nawe. Amen.